turahera hehe duhera hano iwacu mu Burundi nkuko twama duhera muri Primus League kabisa nabone bari basozera igice ca mbere cihiganwa rya Primus League aho rero inkino zabaye zari inkino nyinshi rukino rwabaye ku munsi wa gatanu wa rukino rumwe kuko ku munsi wa gatandatu nako murantunga umugwi wa Rukinzo watsinze ibitsindo 3 kuri 2 vya Amasipiri Ege Noir batsinze ibitsindo 3 kuri 1 ca Magara Young Boys Interstar itsindwa na Bumamuru ibitsindo 4 kuri 2 vya Interstar Kayanza United na Vitaro banganya ubusa ku bundi Tel Aviv na Musongati itsinda ibitsindo 5 kuri 1 ca Tel Aviv Moso Sugar inganya kimwe ku kindi na Flambeau du Centre Message Ngozi inganya ubusa ku bundi n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique Olympic Star itsinda ibitsindo 2 ku busa umugwi wa Tigre Noir niko vyagenze muri rusangi duhera ku rukino rwatanguye rukino rwabe hari Buganda urukino rwahuza umugwi wa Rukinzo bakina n'umugwi wa Masipiri biboneka yuko Yves umugwi wa Rukinzo n'umugwi uri kugenda kuri parcours nziza cyane nziza gose abo ngo ntifelicitation cyane ku mugwi wa Rukinzo mu gutsinda nivyo ntivyari vyoroshye gutsinda Amasipiri ubona ko ibitsindo 3 kuri 2 ariko ni Rukinzo iri kugira parcours nziza ronse bo Rukinzo muri no misi ni equipe ubona ko ifise bilan nziza cyane gose par rapport yandi ma equipe uretse nka equipe nka Vitaro ifise ibiharuro vyiza kuyisumbya muri izi match nka zingazi heze ni Vitaro na Flambeau du Centre ariko inyuma y'izo equipe watch equipe yo kigaruka novuga vuba ni equipe ya Rukinzo rero ikitwaramwe neza cyane gose felicitation kuri Abubakar unye Mibura Abubakar n'umufana wa Manchester Yemera Mibura Abubakar felicitation kuri we uraza kubona yuko ariko aranagura cyane gose no equipe kandi uravye yamaze kuyimenyera uravye imyaka yimazemwo hari ukuntu nyene uwo mengo wobona neza yuko ibyo ariko arakora hari yanyi yaravyubatse hari n'ukungena equipe ya Rukinzo yahinduye style canke yahinduye novuga identité hari ukuntu Rukinzo mu mibereho yawe baforma abakinyi hama hageze novuga nk'uzamuka neza agasohoka wasanga hasohotse abakinyi nka 2-3 kuri sezo beza ukabona nyene ko basize ngihengeri muri equipe ariko ubonye hari kunbo bariko bariyubaka ubwabo nyene ariko ukabona neza yuko n'umwiza babafise bagerageza no kuvuga ko yakungene bo mugumana ico ni ikintu ciza cyane gose Rukinzo match ya weekend Amasipiri yari yabagoye yari yatanguye batsinda ibitsindo 2 ku busa muri mita ya mbere baza kugira remontada ibitsindo 3 byose muri deuxième ico nico cerekana ko equipe iri strong cyane gose rero tuyikeze cyane gose no equipe ya Rukinzo kuzitwaramwe neza je ndabona yuko ifise na garantie yuko igiye kubibandanya no kuvuga kubikora nkuko ariko kandi ko biri kose equipe no vuga nuko nyene hagiye kuba hibonekeza no vuga karuhuko gatoyi sino iyo ba championnat yo bandanyirizamo Rukinzo yo tangaza benshi nituzi no vuga ukungene imigwi izogaruka muri phase retour kuko hari imigwi yubaka bushasha yindi migwi ugasanga ya ritme yaririko yagabanutse ariko Rukinzo nimwe mu equipe no vuga kuri match nka zitandatu zanye no vuga izi match zitandatu ziheze ni equipe ubona neza yuko iri en forme cyane gose n'uyu Bigirimana Isa yinjira agombora gakubita trip Warcode Isa Warcode yagarutse nyuma gucaza mu Rwanda he nawe uraza kubona yuko kakantu kakanyarigabo kabisa hari ukuntu nyene abakinyi baba Esperance nyizinye kabisa akantu nyene katagenda kagiriye kabisa mukiyaciye muri za Yanga aracana mu Rwanda ashika gombora akubita ibitsindo 3 akuramo ibitsindo 2 byose barabashize ayo mukiye kabisa yarakwiye gutanika baro kabisa arabikwiye mbona hari abamuha umupira ati utahana urawukwiye nuko rero mugwi wa Rukinzo Yves utawukana intsinzi itoroshe ari kubona yuko ari equipe iri kuremeza abantu kabisa bon nyimbo vyibuka kiki je ni equipe namye mpamahirwe cyane kuva sezo igitangura narabona organisation yayo ibintu vyahindutse vyinshi
recruitment kandi ekipe ngaha mu Burundi ya Alonso kugira ngo yikomeze ku mwanya wo kuza kuba mu ma ekipe higanirwa ibibanza vya mbere nabonye bitana ntibibasaba byinshi cyane ubwo buryo bupfa kuba buriho kandi n'uburyo bwamwaye yo kuri Primus League bigusaba gusa kuja kurondera umwiza muri abeza bari muri ariya maclub ikintu kidakunze kugorana cyane kuri ekipe yitwa ko yakemuye ibibazo by'uburyo kuri niveau ya football yo nga ya Primus League Rukinzo ni imwe mu maclub iyo baramutse bicara bakavuga bati twige iki kibazo turabe no buryo tugitorera inyishu ni kibazo gitogwa inyishu mu mwanya muto kubera iki ugwego aserukira abana baserukira ugwego rw'igipolisi urumva Alonso ni zimwe mu nzego zikomeye zishobora zikwiye by'ukuri kuba zifise ama ekipe akomeye cyane kandi kiki ntabwo aba ari ibintu cyo gutomboza uzorabe mu madomene yose tuzi agize ubuzima bw'igihugu hariya mu bantu baba bari organize cyane kurusha abandi ni ugwego rw'igipolisi n'ugwego rw'igisirikare n'inzego ziba ziorganize cyane iyo rero kuri agenda yabo hariko nk'iyo ekipe bakavuga ati muri football y'amara inzo ntiragera ku rwego twe tuyishaka ko biba byoroshe cyane kuko baraza bakavuga bati ibi bintu tubikore gute bikuye kuba birimwo bande ninde mukinya kwiriye kuza hakeneye amafaranga ivyo nivyo bibazo bibaza bagaca babikorera akazi jewe rero sintangazwa na Rukinzo mu ntango za champion tukiraba Alonso nararaba nkavuga nti Rukinzo nayikomeye mugabo ndabona ko equipe nka Flambeau de Centre Musongati Messager Ngozi Vitalo amwe na Aigle Noir nkabona ko ari mu equipe ashobora kuranginza imbere yayo ashobora guheza ari imbere yayo mukuru babona biriko birahinduka irikira profita makosa yabo bantu bitwa ko bari favori kuirusha irikira profita ayo makosa iratsinda kandi Rukinzo nyimbuzi iciza bakora ntibemera gutsindwa n'umwe bategezwa gutsinda uravye nka last imatch baheruka gutsindwa ya nyuma niriya ya Aigle Noir siko bimeze kuva batsinzwe na Aigle Noir bibiri kuri kimwe ntibasaba gutsinda ni ekipe rero iri kwiragiya parcours nziza cyane iri mu nzira nziza ubona ko bafise iyo nyota barafise iyo nyota no mugani wa kikino kurindira igice ca kabiri ca championnat phase retour tukaraba ukuntu bizoba bimeze ivya Rukinzo mugabo ni ekipe iri kiratanga icize kushaka kugarukira kure iyi ni ekipe je namye mvuga nti mu mwaka uzaho izoza ari umukandida ku gikombe yego babandanije uko kabisa babandanije uko bakabandanya iryo shaka ryo kuyubaka ibintu byose bakabikora neza ku murongo mwiza jembo nabariko barealiza saison nk'iya Vitalo y'umwaka uhetse nuko urundi rukino nta byiswa ruvuga ko ni Aigle Noir nkuko bisanzwe yatsinze ibitsindo 3-1 mu gwa Magalang Boys babasanze ni wabo aho nta gitangaza kirimwo kuko ni Magalang Boys kabisa ivyayo bisa nk'ivyarangiye kabisa uko tubibona nuko umugwi wa Interstar Bumamuriti n'abandi baragutsinze babatsinze ibitsindo 4-2 Interstar aziko yakira kuri Stade Runani ariko Bumamuriti haje ni muhira babatsinda 4-2 Interstar Alonso ivyayo bitanguye kuba nabi bo iyi ekipe naho zenganira na mugenzi wacu umenyesha makuru asanzwe bikurikirana cyane gose witwa Etienne gerageza kumubaza ukungene iri kirangindura isura twatanguye tuyibonako bwa wewe sinzi hari ukungene nyene higaragaza yuko hari ibibazo muga ivyo bibazo ntibiseruke urumva abantu ntibabashe kubiga bikaherera hariya nyene ndani nyene muri bo ivyo navyo byica ekipe by'ukuri Interstar hari ikibazo hari indani gikomeye hari ikibazo hari indani babye sabakinyi beza bibuze bisabakinyi beza ifise na sidoje nziza cyane ariko hari ukuntu nyene ubona ko hari hagahaze
twatanguye kuvuga tubona muri Interstar novuga batwereka yuko ibintu novuga byabatandukanya byarangiye ubunye bunzu ubumwe bagizene ariko ugiye kuraba by'ukuri hari ukuntu ibintu byabo n'ukuri bitaramye bitarama hama hariyo za mvururu hama hariyo novuga utuntu tutugorana hirya no hino cyane no mu bakinyi kuko iyo ekipe itabari kwitwara neza novuga kubijyanye n'umusaruro cyane haba hari ikibazo novuga mu bakinyi ukuntu nyene usanga badafatwa nk'uko bategereza gufatwa rero by'ukuri uravye umukino wabo uravye novuga si ekipe yagakwiye novuga kuba yitwara nk'ukunye si uko novuga iyi migwi yindi novuga nk'izi za dinamike zanze zifise abakinyi beza kubatumba mugaro kumwene nyine ubona ko organisation ariyo babuze ariko Alonso turi ngaho nyene umugwa wa Interstar ko waje kubivuga twabonye bakiye muri bazo hirya no hino vyerekeye uburongozi twumva haciye iminsi batuburongozi bushasha bwashoboye gutunganiriza abakinyi bamwe baravuga ati ibintu muri Interstar imeze neza tubona Interstar hinduye umumenyereza tutari tunamenyereye umupfasoni araza Berize atangura atsinda match za mbere ariko uno munsi tubona tuti match zishika zitandatu iyi ni match ya gatandatu yikurikirana batsinda urabona no kuri ico kintu wanashima kirafise ni kimwe mu bintu navuga cifatiro je ku bwanje mbona yuko gitera navuga ku musaruro mubi wa Interstar urabona Berize muri kino gihe umumenyereza mwiza nivyo sivyo ariko muri kino gihe tuvugisha ukuri ari ukuntu nyene ubona ko afatirwa cyane ari concentré cyane gose nizi ekipe z'abigeme izi ekipe yo mu guserukira gihugu wabigeme badashika imyaka 20 n'abafise imyaka 20 nako n'abakuze bo bafise campagne ro 30 bazogenda muri base match muri Algerie urabona ni entraînement z'utavana ko hana anye tuvyita yuko umusaruro mu Interstar uva kuri koko indisponibilité ya Berize uraterera donc indisponibilité ya Berize iraterera ku musaruro utameze neza wa Interstar tuvugisha ukuri uko jewe navuganye n'umuntu ndamubaza kuri iki kibazo cyo mumenyereza muri ekipe sivyo twebwe tuzanye Berize nta gahunda yari ihari urumva yuko yohava afatirwa na ekipe nationale ariko mu nyuma basabye Berize muri ekipe nationale baraza kumudusaba muri Interstar ariko bamudusabye gutyo nyene nta kete bigeze bato hama mu kugenda yagiye gutyo nyene nta kete bigeze bagirane bigeze baha Interstar byo busabe bwa Berize rero ko Berize yari umumenyereza wa ekipe nationale y'abigeme imbere ko aja muri Interstar byari bigoye yuko ekipe mukenera ekipe zo ryagiye mukenera hama ngo areke kugenda ugiye kuraba match ziwe za mbere twabivuze twabigaritse umusaruro wari uhari ariko inyuma yo gufatira urabona yuko yarafatira umwanya munini wanashima n'ubu aracyafatiriwe umusaruro warabuze ico cyonyene kirerekana yuko absence yiwe ikonta cyane gose ifate cyane gose uti Interstar yo mwica kamubwira ati wewe gira shwa uko biri kose nico kintu gihari kugeza ubu nico gisigaye ahandi ho kuba bakinata mumenyereza wabo bafise si kintu citse mugajewe ku bice byinshi ikibazo Interstar simbona ko ari ico bafise wanashima navuze ko ari muce mwishi muganavuze yuko nta nubwo uri kuravuga ibibazo bya Interstar biriko biratuma umusaruro muke ico woza wogishyira no ku cambere canke ica kabiri oya barafise ibibazo indani Interstar nkuko wabivuze bamaze nk'imyaka ibiri bagerageza kwerekana ko bagomba guhaguruka
hariya biriya bibazo byabazingamikiye ukabona ko bafise iryo shaka mugabo hari aho bigera ukabona biranse nino sezo niko ndabibona ishaka batanguranye espoir bari bafise ubona ko araho vyageze ukabona ko mengo nabo birasubiye gutekuruka nta muntu abizi neza kumbure ni nabantu badakunda amakuru yabo ntibakunda kuyashira hanze ntibakunda kuyashira hanze ariko buriya uza gukira ingwara arayirata ekipe zose ku isi yo zifise ibibazo biramenyekana biramenyekana ntushobora kumenya ejo bundi twamye tuvuga tuti Interstar ni ekipe ikomeye ni ishusho y'igihugu mu mupira w'amaguru siko bimeze hano cyane gose bebe na Vitalo baraziyoboye kandi harimwe distance nini cyane kuri ico kintu ni ibintu binashoboka nuko hobaho n'intumwa ya leta ikavuga iti igiye guhagarikira kuko ni trésor public Interstar ni ntuzenya ni itunganye n'igihugu urumva ekipe ifise abantu bayikunda yoba ari ya mbere canke iya kabiri ico si ikintu gisanzwe ico si ikintu gisanzwe hari aho biba ngombwa n'ubundi nuko ivyo bibazo hari aho bija mu bantu babirengeye gutora inyishu mu bibazo hari aho sinzi ko wumva mu madomene kanaka ko bakubwira ngo muhuza bakabarondera nk'umuhuza umuntu afise ico cubahiro cuko boja hajya bakamubwira ikibazo kandi abahanuye ikintu cyoshobora kugira pwa ni wakiniwe biri mu bikenewe ibi bintu byo kuvuga ngo ibibazo bambe ngo buryo ngo ibiki bijya n'ibintu bikurikira Interstar imaze kuba yamaze kwitunganya neza indani hakaba ubwo bwiyunge ugufatanya ivyo by'uburyo ntibomenye ubuvuye kuko ni equipe ifise ahantu yokura uburyo bwinshi wera mu bafana ifise benshi eco bundi narumiwe bariko bakina na Vitalo ntabwo igitigiri c'abafana ba Vitalo bayikurikiye bari bafise aho bahuriye n'abagiye kuraba Interstar nta nuwo washobora kubura wa Interstar nta ni drapo ivyo bintu naho vyakabaye Interstar ikina na Vitalo mugabiva kuki kubera iki bamwe barishimye bamwe bari mu bihe byiza abandi nabo bari basa nk'abarambiwe abandi basa nk'abarambiwe voilà niyo terme ubundi bwo nk'abafana barabujuje ngaha barabujuje kabisa hari ni benshi gusa baracitse intege igikenewe rero nuko ivyo bibazo bategerezwa kuzoza bakabironkera umuti apana bijya bamaze mu gihe byo gupfupahaza umuturama nico gikenewe muri Interstar nta mukunzi w'umupira w'amaguru n'umwe atifuza gusubira kubona Interstar ya meme n'aba ba Vitalo bakubwira ko hageze igihe Vitalo none twigeze ko batubatumira rimwe ngaha umwe akavuga uwundi akavuga bari kumwe rero ivyo byose ni ibintu byoba vyiza tubonye Interstar itakiri mu bibazo nk'ivyo turiko turabona uriya musaruro ntubabereye ivyigeze kubashikira gushika bashika muri za deuxième division biriya si ibintu vya Interstar uwo bakunda umupira uwo bashobora kugira uruhara muri ivyo byose vraiment nabibafashe babivemwo kuko hagati yabo biriko biragaragara ko vyabarengeye navyo bashoboye kumvikana entre bo umengo ni kintu kiriko kirarengeye Alonso umugwi wa Interstar woba umaze nk'imyaka 3 canke irenga tubona uri muri bibazo bikomeye bazi ko umanutse incuro zibiri mu cicaro ca kabiri turazi yuko hari ama example menshi ahari y'imigwi yabiciye biracika mu cicaro ca mbere ndavuga izi za Prince Louis ndavuga izi za Flamengo ndetse n'izindi zagiye ziramanuka mu nyuma ziragenda kagirire tukazumba mu cicaro ca gatatu uno munsi Interstar ibi bibazo yo bigumamo tukabona ibaye nk'uko kwana na za muzinga yazaragiye ikagenda nk'uko kagirire ntibishobora gutuma nubwo Interstar n'ivyifise abakunzi benshi sico kimwe niyo migwi nubwo ari migwi y'amateka za Prince za muzinga Interstar bugingo yosubira mu cicaro ca kabiri inguvu zicitse gutyo kuko kumanuka gatatu si ikintu coroshe ntidushobora gusanga tuyibuze nk'iyo migwi wanashima vyonashika mu gihe atabohagurukira kino kibazo hakiri kare nk'uko Yves yariko arabivuga birasabwa yuko donc Interstar muri kino gihe twovuga yuko iri muri urgence
yego kabisa iri muri urgence rero birasaba yuko bayigarukira hakiri kare bayigarukira hakiri kare twarabonye imikomakomeye ziza Flambeau d'Orest urayibona Flambeau d'Orest nibwo nobwa atamateka menshi fise muga twarayibonye ikomeye twarabonye ziza Flamengo ariko uravuga ziza Muzinga none uraba Buja City igeze kubikomeye cyane gose ubonye birariya ni intango ujya muri deuxième division ntubone inguvu buryo ukoresha kugira uduge muri première division uri muri deuxième division zirasumba inguvu wokoresha canke equipe ikoresha deuxième division isaba inguvu nyinshi ni inguvu ni champion igoye cyane rero kuri Interstar ifise abakunzi benshi ese tunovuga abakunzi ubona yuko abafise ico boyifasha kino kibazo tuvugisha ukuri nta kindi ni kibazo cy'uburyo ntituje nga tugenga ngo ari mu bibazo muri Interstar ibi nibi oya ikintu nyamukuru tumaze kubona yuko kibi ntandaro y'imigwi yacu gusubira inyuma yari ikomeye ni buryo ariko kandi no kumenya ubwo buryo uko bwokoreshwa kumenya ubwo buryo uko bwokoreshwa n'ababukoresha baribo ico kintu nico usanga kenshi gikora mu migwi yacu gikora ku migwi yacu rero ikibazo cy'uburyo sinibaza yuko Interstar novuga bagifise ariko barashobora kuba bokigira cyangwa bagifise bivanye n'iki na organisation yabo itari ipanga cyangwa itameze neza none ugira ngo iyi Interstar turiko turavuga ntituguma tugaruka novuga ku mateka yabo fise yuko equipe novuga yindi fise amateka nk'ari Vitaro si Vitaro Vitaro nayo nitugeze kubona ikwama novuga tukayibura mu bikombe cyane gose imyaka myinshi ariko unye uyu si umwaka ugira kangahe bariko baripanga neza ubona yuko ibintu byabo biko biragenda ku rutonde kabisa none ubundi nka Interstar nabonye ne ibi byari bikwiye kubabera akarore wara nubundi kuko intandaro yo kuva mu bibazo kuri Vitaro kwabaye kugirana kwabaye kuipanga neza muri organisation hacigwa abantu babereye mu bibanza byabo ha mu bwo buryo barazi neza yuko butaza kubura kuko ifise abakunzi benshi yaba hano wacu mu Burundi no hanze y'igihugu baciye baja ngaho bakunzi bagira ico baterereye muri equipe urumva ubu bakubwira yuko Vitaro chaque match hariho budget kanaka ibizwi kabisa urumva kandi yo budget nta kibazo na kimwe kiba gihari yuko itaboneka iva heyo budget iva ku bakunzi bayo kubera babona yuko ubu unye muri Vitaro hari abantu bapanze bazi ico bategeza gukora rero muri Interstar habuze ico kintu abakunzi bofasha boshira mu buryo barahari ifisa abakunzi baba diaspora benshi cyane gose mugabo baraza kuba novuga biturande kugira ngo bagire ico baterere nabo kwituye baracabona neza yuko hari ibibazo urumva hakiraga hazi ati ko biri kose nta kintu kirapangika neza muri Interstar ku buryo icyo no kucibagira nta muntu n'umwe yoza mu bintu byanyu bijagaraye reka no mu migenzo y'ikintu nta muntu yakira abantu muri salo hatarakubugwa hari imicafu urumva nabo bashitsi nyene bazi yuko ariko hasa ntibinjira nuko rero twizere yuko Interstar ivyayo kuguma ko matwo turavuga ngo ivyayo biriko biraza tuzogerageza tubivuga nyene ariko barabikosore ifise abakunzi benshi bo ngaha mu Burundi bo hanze y'igihugu cy'u Burundi rero nkuko Vitaro nayo yashizemo inguvu nawe ni mwipange muje hamwe muvuge muti dushire pembeni ibiducanisha akajagari gaheho turaba umuntu wijuna n'ijambo avuga ati nkwarane n'abantu bakunda umugwi twubaka umugwi kuko nahandi ndabona yuko uno munsi muhejeje phase are muri bibanza bibi muri deuxième tableau turaza kuraba class imwe nimeze ariko mbega phase retour ni yaza tukazobona Interstar kumanuka none ko izaba ingufu nyinshi muze gusogwa naho rero ni murabe mwitunganya hakiri kare ibintu amazi atararenga inkombe
nuko urundi rukino dukwakwanya umugwi wa Kayanza United hariya kuri Stade Gatwaro nubwo hariya tubona abakinyi nka Fred ndetse na Kesi Jordan baronka ubushimwe nk'abakinyi bigenje neza mu kwezi kw'icenda no kw'icumi ariko hariya ku Fred kw'icenda kw'icumi Kesi Jordan ariko hariya Kayanza irababwira ati murahumba ngaha muri muhira ntimuva ngaha impore kuri ico uravye parcours ya Paris ariko aragenda yari kuba ari ekare nini cyane iyo yarangiza atsinze novuga atsinze Kayanza ariko aratsitaye nakantu gashobora kusanga gashobora kumukwegera muri kazoza uko biri kose ari nibwo bimeze gutyonya ariko turabizi neza yuko bitari koroha n'ubundi bitari koroha kuko Kayanza ntuyibone kujyanye burya Kayanza kenshi bambi iyo yasohotse ariko iri hagiwa iwabo hajyanye kuri Stade Gatwaro ni equipe ubona yuko kwikura kwa manota 3 biba bigoye cyane biba bigoye cyane ariko uvuga Vitaro y'iki gihe na Kayanza twovuga yuko ari esheke kuri Vitaro esheke kuri Vitaro ntawo bihakana ino ni defete tutobona neza novuga hivuye kuri Vitaro kuko Vitaro uvuye gukina na Aigle Noire waritwaye neza warakigeni na za Bumamuru witwara neza ariyo novuga aba adversaire warufise bari direct Mukeba Interstar wewe warumaze kubutsindwa rimwe gusa na equipe ya Dynamique ni kuva novuga kuri match 10 na zingahe zose abo mwanganije nabo mwategezwa kunganya ariko Kayanza nibwo yobiri wabo si equipe wari kwemerera yuko igukwamisha uravye novuga abakinyi kungene bariko bavyitwaramo ejo bundi tsinda Interstar ibitsindo bitatu uravye abakinyene bahiye donc nesheke kuri Paris na Vitaro yiwe wanashima ibi ni bimwe na Yves yakunda no kuvuga uku gutakaza amanota nk'uko unye uri umuntu novuga wiruka ku gikombe uwo mwaka uza kuyaregreta iyo iki gikombe gihushije ubuzi nota nka rimwe gusa cyangwa amanota kibuka ya match agenda urafise imana bagira nuko na Flambeau du Centre yatsitaye bagira imana kandi bikunda kuba la nempase twaribonye hagati ya Flambeau du Centre nande na Bumamuru umwe agatsitara uwundi agaca asanga yatsita kandi yari opportunity yo kugira yo guca umwegera canke ukamuca imbere Vitalo ntabwo mbona kumengo hari ibintu Vitalo nabonye imatch ya Interstar nk'abafana bariko baravuga cyane naryo ntiryari jambo giye ngo dukonfirmye victoire ya Interstar tuzogenda tuzoheza fazari turabana voilà donc yari difference de 4 bona rero jambo ko ryari mu bafana no muri staff wumva ko ari cyo cyavugwayo no mu bakinyi kirateba kigashikayo iyi match babuze concentration yo kurondera amanota 3 kumva nyene ko fazale ni bimwe nyene byo kutikonsantra ko turaba bambere naho twotakaza canke twonganya nico kintu ubona mugabo iyo batsinda byari kuba byiza bagira imana nyene ko nande na Flambeau du Centre yacigigira yatsitaye ariko nka Flambeau du Centre bobo bari bakwiye kuba cyane bose batsitwajwe nande na Moso Sugar iryo niko sare impardonnable urumva rero ni ibintu rero kuri Vitalo na Flambeau du Centre mwese mwakoze amakosa nuko nyene difference cigenda igoma ari yayindi Vitalo yecho bategezwa gukora mu gice ca kabiri ca championnat bizoza bisumbibi kuko ino championnat gitangura Vitalo wabona ko igikomeye muga nta muntu yarazi ko izoba ibayoboye muri phase ya Ligue waba benshi twamahigwe za Bumamuru za Flambeau du Centre zimwe tumenyereye nyene twavuga tuti Vitalo no mu challenge nk'abande mugabo nta wibaza ko azoza yerekana ino difference nyimba bagomba gutwara igikombe bagabanya ya manota yo gutakaza amanota aho batari bakuye ko yatakariza kuri izi equipe ntono urazi Alonso iciza cyo gutsinda equipe ntono nizo nyinshi uriyunganije mubo muhiganirwa igikombe ari nk'abane ukanganya na babiri bakagutsinda n'ubundi ugifisa amanota menshi cyane kubera ko izindi equipe ntono uba warazitsinze
ni nka bijya Chelsea yari imazemo iminsi ntaco bikumarira kuza ugaperforminga neza imbere ya City imbere ya Arsenal utsinda Tottenham izo ni nke ugaca ugenda imbere ya Brighton ukemera ukakina nande na Luton Town ugasanga wemeye kwigutsinda zijya nto nizo nyinshi nizo wegeranya kamanota ashobora kugira ikintu agufasha afaditse na Vitalo rero muri phase de retour nibaza ko bagiye babonye inkebuzo hako ayo makosa bari kuyatangurana muri phase retour nibaza ko bagiye njanye nuko bagiye bavyiboneye Kayanza yo ni equipe yitwa kumengo nayo nyene mu mwaka weze uribuka ko bakirira hariya mu gice cya kabiri cya championnat hariya mu urumva ko kantu nyene karahari ko kumenyerana cyane ko kumenyerana ko kumva ati none wowe usigaje ni wa mbere singomba yuko rero nanje mu bumerera nabi jewe sindimo karabaho amakosa rero Vitalo yakoza komakomeye nari ya Burundi Sport Dynamique naya manota 3 babuze sinemeranya nabo ko batafyi nuko uyundi mugwi mbona nawo nugenda bigura intege udahozaho umugwi wa Message Ngozi nivyo unyereye kuri inde kuri Burundi Sport Dynamique ariko ni Message Ngozi muri kino gihe tubona ivyayo bitaguma bimeze neza iratsinda igasubira igatsindwa igasubira igatsinda igasubira igatsindwa ko turavye urukino ruherutse batsinzwe na Tigre Noir niwe bitangaje gose binateye n'isoni ugwaheruka nivyo baratsinda Magara Young Boys bunga baratsinda na Tigre Noir ariko bari baherutse kunyerera kuri inde kuri Olympic Star kuri bamuruho wo kunganya nibisanzwe rukinzo urazi ko yabatsinze ni Message Ngozi hariya Alonso Jimmy Ndayize tubona yuko umengari akantu katameze neza muri Message Ngozi yatanguye neza ariko no munsi ko kumagenda amarsha sur place ukuntu nubundi Message Ngozi hari ukuntu ubona neza yuko itabaregiriye kandi ukarondera no bw'impamvu ukanazibura kuko abakinyi beza bo bose abibuze sabibuze kandi benshi muri bo iyi equipe yarabareze bayimaze mu myaka myinshi cyane gose ni nk'umuvyeyi wabo nico ciza no vuga wanacima canke niyo avantage hari no vuga kuri Message Ngozi par rapport y'izindi equipe donc ifise abakinyi nka batanu batangura mu kibuga yikurije bo yonyene bafise ADN ya Message Ngozi urumva ariko kandi ukacugira n'umumenyereza amaze igihe kinini cyane abakinya arabazi baramenyeranye voilà arazi kujera public yo ku rukundo urumva rero izi desheke zikomeye cyane gose kuri no migwi iyo bishitse nyene ugasanga itakaje muri ubwo buryo ariko bacura abana equipe no vuga imukwamishije uretse yuko jewe nemeza yuko kuri Tigre Noir kabisa yarasamaye cyane gose ni sheki komeye ariko kuri match ya Dynamique urabona Dynamique hari ukuntu novuga kuri Message Ngozi bafitaniye novuga histoire za hafi zifadika raba coupe du président mwaka uheze bakinye match zibiri match ari na retour hari muri 8e de finale mengo 8e de finale Dynamique uretse novuga ngayi Bujumbura niho Message Ngozi yitwaye neza hari Ngozi vyaranse ko Message Ngozi batsindiraho hari ukuntu Dynamique rero iyi equipe kuza kwitwara neza kuri Vitalo ukaza ugatsinda Interstar wagenda mu Kayanza kuri Kayanza United mukanganya n'izindi match zikurikira witwara neza kupano bwo batsinze Vitalo basubiye gutsindwa ryari ejo bundi gihe batsindwa nande Dynamique ejo bundi Olympic Star burya oya Olympic sinibaza ko ari Olympic Star mugabo batsinzwe na Rukinzo mugabo iyo defete no vuga bakuye kuri Rukinzo ni defete ije kuva batanguye gutsinda batanguye kugira parcours nziza kuva batanguye gutsinda equipe ya Vitalo ntibari bwatsindwe kandi gutsindwa kwabo kwa rukunganye aho rero bitakwereka yuko muri no equipe hari ikintu kiriko kirubakwa so mumenyereza Feruzi yaraho aronswa gashimwe kabisa kuri ku migwi yose 16 yaronsa gashimwe ko mumenyereza uko uyu Feruzi Aruna donc ni ikintu cerekana yuko ino equipe ifise seri y'ama match nziza cyane gose rero kuca ugenda no n'Ingozi ugakwamisha Message Ngozi
kirerekana neza yuko uyipanze nawe ifise abakinyi beza ura ufise urande rw'inyuma n'umusore Huseni uyu musore Huseni irafise abakinyi benshi beza cyane gose barambaramba irafise ba Yves Kireko irafise abakinyi benshi kandi ubona yuko bariko barazana inguvu berekana inguvu nyinshi rw'inyuma Hussein hica Burundi ukazuzana baba ni benshi beza cyane gose donc ni equipe dynamique ubona yuko ifise ubushobozi bwo gukwamisha buri equipe yose ngahanye muri Primus nuko rero message ngozi ihagarikwa na Bonus Dynamique kuri stade Rukundo abana hariya ni Olympic Stars ndebiri ku busumu gwa Tigre Noir mu sosho ngo twabivuze ihagarika Flambeau du Centre nayo inagize esheke kubona Vitaro bayihagaritse ariko Flambeau du Centre hagufa iprofitiramwo ica iranyerera nayone nkuko yabikoze mu mwaka uheze Musoshuga irabahagarika Tel Aviv nayo nko bisanzwe yatsinzwe na Musongati ibitsindo bitanu kuri kimwe Musongati kabisa yagize affaire nziza cyane gose nuko rero dukwakwanya tubabwira classement uko ngene imeze Vitaro yarangije phase are iri mu kibazo ca mbere amanota 36 yakurwa na Flambeau du Centre ya kabiri ifise amanota 32 difference amanota 4 numva ntiyavuyemwo Rukinzo iguma yegereza kabisa ibasugereza ni ya gatatu n'amanota 31 urba kuri difference nota rimwe kuri ya kabiri Musongati ni ya kane amanota 28 ya gatanu ni Aigle Noir amanota 26 ikabiyanganya ni ya gatandatu message ngozi ifise amanota 26 nyene Bumamuna ari kwiregereza ifise amanota agera kuri ndwi nako ni indwi ifise amanota agera kuri 23 Olympic Stars ni 8 ikaba ifise amanota 21 mugwi wa Burundi Sport Dynamique ni nuw'icenda ufise amanota 18 Amasipirine y'icumi ifise amanota 17 Kanza United ya 11 ifise amanota 18 Interstar mu kibazo ca 12 ifise amanota 18 nyene ya 13 ni Moso Shuga amanota 13 Tigre Noir ku murongo tukura ni ya 14 ifise amanota 13 Tel Aviv ya 15 ifise amanota 11 iya nyuma ni Magarang Boys ifise inota rimwe gusa nuko rero vyagenze hariya mu cicaro ca mbere dukwakwanya tubabwira mu cicaro ca kabiri dukoresha umwanya nabone inkino barazikinye kuva ku munsi wa kangahe kuva ku munsi wa gatanu umugwi wa hariya n'umugwi wa Rekoko wakinye ku munsi wa kane Rekoko batsinze ibitsindo bibiri ku buso umugwi wa Academy ubumwe ku munsi wa gatanu Rimier baki ku munsi wa gatanu akore Rekoko na Academy ubumwe Rekoko batsinze ibitsindo bibiri ku busa Rimier Dongozi banganje kibo kinini umugwi wa New Force Academy Garage Express barukira n'umugwi wa Delta Star urukino ntigwabaye kumbure hariho bimwe na biriya bariko baratunganya mwumvise hirya no hino hagati y'umugwi wa Delta Star n'umugwi wa Musongati bakinye finale itanga uburenganzira bwo kuja mu cyo ca kabiri basanga harimo uduhaze rero nico gituma kumbure urwo rukino rwace ruba reporter oya mbo wanashima urabona mu Delta Star yaronse uburenganzira bwo kuduga kwa gatatu ko gutuka deuxième division kwa gatatu urumva niho cyabakina muri weekend match ya deuxième division donc bazoca bakina nivyo bari bakirushe nivyo nibaza ko atari izo ngorane Royal Vision 2026 yatsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe ca Unité New Oil Academy Deira batsinze igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Africa Sport uherutse kuduga mu ciro ca kabiri Panther Noir batsinze ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Buganda City aho rero turaba kuri classement muri group A umugwi wa Academy Deira niwe ufata iya mbere n'amanota 6 maze gutsinda inkino zibiri zose ndetse n'umugwi wa Legends Athletic nabone mu nkino zibiri bamaze gutsinda inkino zibiri zose amanota 6 Legends Athletic naravye match yabo na Muzinga yari match nziza yari match komeye match iri muri ritme kabisa mu Legends Athletic ni equipe ubona ko imenyere ico cicaro irashaka igiye gutanga akazi kenshi cyane ko inye tuja mu cicaro ca kabiri muri Asitanganyika niyo twadugaye n'ubu ntiravaye Legends Athletic imaze igihe kinini kabisa ni equipe kabisa ubona yuko iramenyereye no higanwa iramenyereye cyane gose ndamutse kapiteni wabo yitwa Kevin mwana kiri mutoyi
bongera ngo umuzi ke yarakiniye izi tournoi interzone yarakiniye zone Ngagara yakina hagati mu kibuga ndamubonye rero twize hamwe muri lycée municipale Gihosha Ngagara inyuma yanje ukabona yuko umupeta z'umupira mugabo ntabe intention y'ibintu byo kuja mu première division ikipe yigumira aho kabisa ahubwo niyo sezije naratangaye kumubona muri Atletico muri Agence Atletico naguma naho none gute nta equipe uraro ndacara aba iki ndacabona mugabo urumva yuko Imana ishimwe donc nitara yigendera kabisa ariko akira ku ruhande rw'inyuma muri axe central ariko n'umuntu ashobora kugukinira nuko Agence Atletico ya kabiri nayo nifise inkino zibiri yatsinze umugwi wa Africa Sport nawe ne ufise victoire imwe match yabo ya mbere barayitsinze mu nkino zibiri Buja City nawo nabakane muri group A bafise victoire imwe mu nkino zibiri murazi yuko match ya kabiri bayitsinze batsinzwe na Academy ubumwe aba bacu batsindwa na Agence Atletico ya gatanu ile Croco amanota 3 kuri 6 Leriere mu nkino zibiri mu kino rumwe baratsinzwe nta nota niba bafise Muzinga nayo ifise ubusa bafise Muzinga ne equipe ubona ko yakoresheje ingufu nyinshi mu preparation kabisa preparative zabo kabisa zageze neza ariko niziherere hariya nyene foko bazerekana nubwo no muri champion kandi match ya mbere burya irakonta match ya mbere irakonta gose ni iratuma n'ibiharuro utangura guharura rero kabisa nkizi za Agence Atletico za Academy Day nk'ubu bageze kuri sipa we nawe urumva Muzinga match yabo ya mbere ni Giporo bari gukina na Leriere ariko match ya kabiri nawe nyene urabona urayitakaje oya bafise match imwe n'ubundi niyo match batakaje siyo ntashobora guharura ko ntimurayikina urumva rero kuri Mourinho n'abasore biwe bayiki hari anye afise equipe nziza cyane gose ba Flavier ba Eric ampeti twa Chanja Hamisi anyaruka cha kuri ere ya equipe ya Muzinga ni equipe nziza mugabo before yuko binjira muri champion hakiri kare yo kabisa rero na Muzinga ndetse na Academy bumwe bose bafise ubusa nta nkino baratsinda muri groupe B umugwi wa Panthère Noire niwe ukwiza amanota 3 mu nkino zibiri Royal Vision 2026 bafise amanota 4 batsinze urukino rumwe banganya urundi Rimwe Dongozi bafise amanota 2 zose barazinganije mu nkino zibiri bamaze gukina New Force Academy nabo bafise amanota 2 inkino zose barazinganije Unité New Oil nabo bafise inota rimwe nukuvuga ko banganyije rumwe batsindwa urundi Bugana City bafise urukino rumwe nta bafise ubusa ndetse na Garage Express nabo bafise urukino rumwe bafise ubusa umugwi witwa Delta Star nturakina uwo rero ufise ubusa nuko rero bimeze hariya mu cicaro ca kabiri muri Primus League niko rero bariko barigenza hariya muri deuxième division nuko rero bimeze reka tumwe amatagatoca tugaruka tugenda mu yandi makuru ariko aravugwa na cane dusimbira hehe muri basketball